Okay. Umbera mwiza umunsi kundi umbera mwiza uri byose nifuza umbera mwiza umunsi kundi umbera mwiza uri byose nifuza niyo mpamvu ndirimba cambe na mbere ndakunda gufungura gukundana hagati yacu cyangwa se dushirana imbere peut-être rero ushobora kuba ugeze ahandi hantu kanaka wumva umutima wo kumva ko woduza uwundi muntu wumva umutima wo kumva ko woshira hejuru undi muntu ukamufasha ukamutera intege kugira ngo dukundane hama kugira ngo dukore igikorwa c'Imana twese hamwe tugikunze. This is Fresh TV. We shine to progress. Hello, bakunzi ba Fresh TV, Tesa 57 twonge kwaramutsugira kandi tubabwira mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'uburere muherereyemwo. Twongera tubaha ikaze mu kiganiro cacu Ico nshoboye murazi ko tuzana abatumire batandukanye batuzanire ibyo bashoboye byinshi batandukanye. Uyu munsi rero turi kumwe n'undi mutumire mushashana muri studio zacu twizera neza ko ari ryambere aje hano ariko kandi nawe afise ibyo ashoboye ni byinshi ndabizi ariko arico tugiye kuganira ko neza neza turabaha ikaze. Murakoze cyane. Meze neza. Ego mugenzi nawe. Naje ndameze neza. Yeah. Washaka twidondagera ngo ariko dukurikirana aze kumenya utwo twebwe. Nitwa Irambona Lagrange d'Ange Noella hama nkaba nkijijwe. Ego. Lagrange d'Ange Noella. Ego. Izina ni hatari. Niyo muri zine generation nyene ndiba. Zotera ikaze Lagrange. Merci beaucoup. Ya tukiganira mu kiganiro cyacu rero Ico nshoboye ndadushoboye byinshi ariko hari igikorwa tumaze iminsi atari mike cyo tubakubonamwo twizera ko tugiye kuvugana neza cyane gose. Ego cyane. Lagrange asanzwe ari muririmbyi. Ego. Ari indirimbo za gute? Indirimbo za gospel zihimbaza Imana. Burya hari izindi ndirimbo zihimbaza Lagrange zihimbaza Imana. Tuvuze guhimbaza Imana afite mba ndiko ndatazira Imana mba ndiko ndavuga Imana simba ndiko ndavuga uyundi muntu ariko mba ndiko ndavuga Imana nico gituma tuvuga ngo indirimbo zihimbaza Imana. Yego. Donc gospel bisigura indirimbo zihimbaza Imana. Zihimbaza Imana. Okay. Murakoze cyane. Lagrange mundi yatanguye yabyinjiyemo ryari byamujemo gute haravuga asanga batangiye muri Sunday school ndakavuga ati je nararyamye ndaruta numva no bikora then akaca tangura cyangwa akavuga ati abagenzi barambwiye bumva icyanje Lagrange zaje gute? Cambe na mbere navuga ko natanguye muri Sunday school. Natanguye muri Sunday school hama umuntu agenda arakura hama navuga ko nka 2018 ntatangura gufata microphone muri eglise hama bica biragenda uko mugabo nari mfise passion muri jo yuko nanje nzosora indirimbo ikiri muri jo ikagaragara. Yego. Lagrange benshi bari mu makorali atandukanye bavuye muri Sunday school bari mu z'abakuze mugabo kumva naho ko boza kugira indirimbo yabo ubundi nihe mpamvu canke nihe mutima wasunikira kumva mwoga no gukora ibikorwa byanyu hanze musanze mwimba no mu eglise barabatumye n'atandukanye ariko kugira uhaguruka kugira indirimbo ya bikorwa byawe nkawe bonye byina motivation bari yiyundi. En fait icambere na mbere nuko tudakeneye ko dukora ibintu kugira ngo bigume muri eglise wacu. Turakeneye yuko dukorera n'ibintu bishika handi hantu bikorera abandi bana pana ko dukorera muri eglise wacu ko ifo ko twagura imbebe tugashikana ibintu byacu kure. Rero nico gituma nimba ati nshobora gusora indirimbo yanje birashoboka ko muri eglise wacu ushobora kuba bayizi cyangwa se bayumvise canke dushobora kuyigira repetition muri chorale mugabo ndakeneye ko bishika hehe bishike no mu bandi abandi bantu bavyumva ibikorwa byanje mba ndiko ndakora kugira ngo ushire gukorera abandi. Ego. Lagrange navuga nturi umaze igihe kinini cyane muri gospel igize hano mu gihugu cyacu Burundi ariko mu gihe gito umazemwo ubona gospel ifite image ya cyangwa iyi gicapi cyagushwe n'umusi uravye muri abari nyuma ya n'ugutari bwabyinjiremo barabona babitanguye nababiri muno munsi ubiravye wo iyi gicapi cyangwa image ya icambere na mbere novuga ku gicapo ciza ndabibona ko turiko abaririmbyi benshi bashuka turiko turakora turiko turasora indirimbo ku bwinshi ni byiza cyane ko mu gihe umuntu afise ingabire ni byiza kuyigaragaza ukayishira habona hama Imana ikikorera kuko turashobora kuvuga ati ndafise ibintu muri jewe mugabo ukavuga ati by the grace of the Lord Imana izonshoboza ariko ngerageze nkore nshire mu ngiro hama ndabe hezirita y'ibintu bizoba hama kino novuga kuri image ya gospel tambe ni nziza hama nongira ntera intege cyangwa se mvuga ati tugerageze gukundana hagati yacu cyangwa se dushirana imbere peut-être rero ushobora kuba
ushobora kuba ugeze ahandi hantu kanaka wumva umutima wo kumva ko woduza uyundi muntu wumva umutima wo kumva ko woshira hejuru undi muntu ukamufasha ukamutera intege kugira ngo dukundane hama kugira ngo dukore igikorwa c'Imana twese hamwe tugikunze wavuze akantu keza ngo turiko turakora turi benshi muri kino gihe nibyo muri benshi kandi cyane gose mugabo ukabona movement iri kiraba ingana n'ubu bwishi bwanyu waza ko intambamye ubundi ahanini n'izayo fait icambere na mbere Imana irakunda abantu bakundana irakunda abantu dushirana imbere sangwe se hari gihe umuntu aba ari kuri level yayo yo hejuru amaze gushika ahantu ari kuri top abantu bose avuga ati mugabo ugira ujya mutima wo kumva ko ndakeneye nanje kuduza uyundi muntu kugira ngo ujye mu muntu yaduga azavuga ati hari uwundi muntu yandugije kuko hari aho ndashobora gushika atari umuntu yakudugije ushobora kuma nk'uwampaye opportunité nkagira ikiganiro nkavuga this is opportunity ni opportunity wampaye kugira ngo ushobore kuvuga ibyo ndiko ndakora iyi uri kuranduza urumva ibi nibyo babikenewe ku muntu amaze gushika ahandi hantu akaduza abantu tugafashanya kugira ngo dukundane kugira ngo ibikorwa byacu bitere bije imbere yego cyane yego reka tuve muri rusange turi kuri Grand Jean Personne umaze kugaragaza ibikorwa bingana gute twobisanga hehe Umbera mwiza ni indirimbo yanje ya mbere ni indirimbo yanje ya mbere nayishize kuri YouTube muri le 3 Novembre ya imaze ukwezi hama urashobora kuyisanga kuri YouTube kuri channel yanje ya YouTube nitwa La Grange d'Ange Irambona ukandika Umbera mwiza yarashobora kubona ibikorwa byanje yego La Grange Umbera mwiza yakuje mu gute wanditse kubiye Umbera mwiza en fait hari umuntu agira experience yo guzima sanzwe abayemwo n'Imana yiwe akavuga ati this God is too much. Imana irahambaye. Uyu mwami yambereye mwiza buri gitondo buri mugoro ukabona ibikorwa Imana igenda gukorera. Hama ngacanga muri jati mwami wanje Umbera mwiza. Yeah, that's it. Utarayisohora urafise igicapo uyifise ko canko witeze kwakirwa. Nivyo ntagiye kinini kirahera ariko bivaye n'igicapo ufise nivyo umaze kugaragaza uno musi mwige ndirimbo. Ubu ufise nka feedback yahe ku bantu bashaka barayumvirije. Icambere na mbere narifise ubwoba kuko it was my first time ryari rya mbere umva ikintu ca mbere ukoze ishoro rya mbere tegeza kugira ubwoba bazoshakira gute bazobiga bizogenda gute mugabo ngerageje kuraba nka feedback mu bantu vraiment ndashima Imana naronse encouragement menshi bambwira ati courage ibandanya urafise ingabire rero biratuma umuntu aba motivate akumva ko yosha abandanya akora igikorwa vraiment novuga ko ama feedback it's okay ndashima Imana uko biri kose yego imbe ko tugeze rero umusozi w'ikiganiro cacu reka dushishize ko mu dusegonde duke kugira ngo twatere amatsika ntaze kuza ngo twe turashikuza and uje kuyikurikira no gishikayo ikintu ca mbere subscribe like share na comment okay Umbera mwiza umunsi kundi Umbera mwiza uri byose nifuza Umbera mwiza umunsi kundi Umbera mwiza uri byose nifuza niyo mpamvu ndirimba nanze ko tugiye dutangura nanze ko tugiye tubituntu twa tuzobandanya hanyuma murakaze cyane gose rego nje katubashimiye ko mwashoboye kwitega ikiganiro cyacu nanje ndabashimiye cyane yego ariko mbeko duheza twese umugenzo utubazo tubi canke dutatu tutari mu kiganiro gose cyangwa tutagaze ku ndirimbo ya Beaucoup Plus ariko n'utuntu n'utundi twishura muri 30 secondes nta kibazo La Grange afondike mu buzima hana gusenga d'abord okay n'indirimbo yawe apana kuri twasohotse ufite umuziki tuje muri vie quotidienne ibyo byo gufungura kiri imbere yawe muri byose La Grange chambena mbere ndakunda gufungura non c'est pas ibintu byo byose 30 secondes twayiceje ikintu cyambe mu buzima apa mu twafusose mu muziki ikintu cyambe akunda ni gufungura swat ikibazo cya kabiri ndakanje dutse mu gatondo ikintu cyambere akora ndasenga mva ukigira gutya ndasenga hama nkaca nkondi ibindi byasengesho rya mbere ubyuze igitanda ukubita ugashima Imana hama ukabandanya ukora ibindi umunsi wa mbere jamwe yitize gusenga indirimbo yiwe akantu kamubaye ko nka Kainsolide atari yiteze akantu kambaye ko ndavuga yuko how
bamix amajwi it was surprised ko navuga ati peut-être ngira harimba abantu benshi mugabo ushobora kuba uri umwe hama bakamixa murakoze cyane gose yego namwe murakoze cyane ndetse namwe bakunze ba Fresh TV turabashimira uburyo mudahengeshanya kudukurikirana mu biganiro byacu bitandukanye tubutse kuza muragira like share na subscribe mushobore kwandanya mukurikirana ibiganiro byacu ku bwinshi bye bye. This is Flash TV. We shine to progress.